jewe ndaguheza yanje inzo kwisuzuma amafaranga yanyime ucu ntekerera umusuzi narakubariyesha Nsengimana yahinyuza CPG karibu zira mu ntacyo kuramutsa jewe urandiha canke unyongita ko ugenda Urabanza munandamutse basi hanyuma ibindi bibazo tubivuga neza. Uranyumvira kweli? Jewe ni yaragenda guhinda ucumperanira ukwezi kose. Yesu! Bosi urazi yuko ibintu bikora. Nta bosi. Jewe ntabyo ufise cyo twavugana nawe urandiha canke shenyina. Ayemite bami. Zikumwe vrema nenga zikumwe cyane no kuri kwima. None umupanga yabura gute? Abura amafaranga gute kandi umupanga yaye. Murazi namwe kubigoye ni mutwihanganira. Ntabwo je twamukoze. Ntabwo twavugana nawe urandiha canke uteke twawe ugende. Bose basi reka dusabe gatoya. Tubanze Ntabyo twavugana nawe. kandi vrema nawe urazi amafaranga aragoye vrema ntako ntagira ni ngo ndacakubitira mu mabuye y'icamuri mu birere subira amafaranga yawe ndo ndacarondera vrema mutwihanganire muzamuje. Jewe nta kwihangana. Ndagahanga yajanye. Umva. Ndakubwira wewe uri kuraraba. Ugahanga umunsi utariwo tukazoza. Umukubita umuhimbiri kabisa. Liha koronza. We basi nisubona ndo bawayaro. Jewe mbaganda yajanye. Ningahe? Basi bose ndazi yuko ibintu bigoye reka ndabwikiringo ntarengwa. Ikiringo cy'iki amafaranga ndakubwira umunsi uzozira ko kuyatora. Nkuko umuvandimwe wawe ngaho ravuta twumva. Gentleman ntababeshi. Ndabona ikiringo cy'indwi. Uranyumvira no kuri kwimana? Jewe ndaguhinzu yanje ndagupange. Ucundirira ukwezi kose. Munzu z'umuriyoni. Acana renza kuri ndwi zibiri no kuri kwimana. Nta n'umutima ufite. Gabanya gashavu boss byukuri nawe urabona yuko bigoye. Gabanya gashavu amakosa nanje ndabibona. Kandi uranasutse. Sha, byabe nta n'ibyo. Uranyumvira no kuri kwimana? Jewe ndaguhinzu yanje. Nzo kwisuzuma amafaranga yanyime ucu ntekerera umusuzi. Urumva no kuri narakubariyesha Nsengimana yahinyuza none ndikugaragaje Inzo abamufashije. Inzu yanje yaranutse. Urumva no kuri kwimana? Uko cugenda mu cugenda dusoye. Ibintu ngo byishinga kujya ngo amafaranga nyine. Abantu babagabo kabisa Baganda yajanye. bisanzwe gufungura aho ndafungura sinoza kubera. Kameme basi twumvikane. Wewe urakanga naho ndi nkumva uruka munda ugize Basi reka twumvikane gatonya boss nyihanganira. boss. Nyihanganira gatonya Boss ni nyoye. Muhanure muvandimwe wawe basi twumvikane. bose ninyo yimbwa. Tumvikane boss imviza gato kuri urandindiriye igihe gitoya gusa. Jewe unyihanganire uzobukotse. uranyumvira no kuri kwimana hano kadaye kino nguruwe. Bashira mu miliyoni. Abapanga no kuri kwimana barabakeye. Yesu. Kantu jamana ameze gutema. Umviriza ndiha cyangwa unyonga iryo tako ugenda. Boss nukuri cyo nkomeza gusaba amashura zukomye amashini bayakunda. Ndayakubitako jewe. Sukuri. Ndayakubitako. Sukuri ntaho byakabonetse Jewe uyaranjuma ukwezi kose. Karatsinda uce wongerako n'indwi zibiri n'umusuzi w'inyongera. Abantu babagabo. basi je kuma ntakamba ngo masabe imbabatsi basuyumvirize. Amafaranga yawe ndayaha. mugabo gushurashura ni nomeri nikosa narabikoze. Uranyumvira hano kadaye kwe. Jewe urandiha canke umvire mu nzu utekera utwawe neza. Emwe nushinge urujane. Uvuga boss ubirisubiza ho gatumba. Ndakwirukana. Ubirisubiza ho gatumba vy'ukuri. Ndiha. Ndakubwiye Basi ndiha. ni munyumvirize basi gatoya. Ego vuga. Bagora. Cyangwa ndabahikiringo ntarengwa. Ikiriye Coko basi amasaha ntarengwa. ntarengwa ku mafaranga Yo yawe. kugira muze kugaruka gutora amafaranga yanyu. Ego vuga. Bagora kabisa. Gusa ndayaronka no munsi. Ndibutsa ahantu nza kuyakura. Ndayaronka no munsi. Isa yasanga. Ukatanga italiyo. Kabisa. Chadukora nk'abantu babagabutse. Okay. Saa sita top. Saa sita top ucuza kuyatora nzima nayo. Si wabyivugiye? Si ubyiko bakuriye? Asha ndabivuze pe. Mva ndakubwiye. Wewe wihangane. Twe tugende. Saa sita tukaza kuza amahera tutayasanga ngaha.
ukubita umuhambe kabisa. Reka nakubwire jewe ku mafaranga yawe urabyumva neza bagatumira kakunanira ndabyumva prema ndabisubiyemo nza kuza saa 5:59 saa 6 zibura umunota umwe nza kuba nshitse asanga uza gusanga nayarose ndakubwiye harasi tugiye DJ Wise. Mubo man. none mu nibyo turugisha hano Shaburi ngaho bariko barayishiza amafaranga nawe uri kurigaramiye ngaho mu oya reka shaburi cyo bugatumba yire neza bashibu neza tugatuje kuba turangara mu ibarabara yamufite amafaranga azana turihe bareke kudusohora amafaranga buze gafre je nakura he nuko rero turangaye mwenye nadutse mu muji ngyohewe zana amafaranga turi hukume mu muji w'abandi ajina mera afise kweje atari uko yampaye saa 6 duhure dutaha nawe yinjiye ubu nyine jena zwe ugatumba nyine ngasubije zana amafaranga turihe tugume ngaha mu inzu yo je nta ni 10 rero nta kundi enje no ndakuturebeje isaha yampaye namuhaye isaha ntarengwa saa 6 izo saha ntabwo dutekere ibyacu twigiye wewe nka wishinzite amafaranga ntuzisawe nubona yuko no kujya bitugo Yesu gara n'inzu yawe none bigenze gute ugiye munyishe bagukubite kandi uvuye no mu nzira ugiye munyishe bami bakugaye uve mu nzu ntibakurishe bace bagenda banakuvuye imana bano bapanga wewe muri abantu b'abagabo kabisa muranyishe muri abantu b'abagabo kabisa muranyishe nimba wakunze na video yacu ndakwibutsa gukora subscribe like share and comment murashikirana bino bikorwa byacu kandi muzobisanga atari kuri ino channel nziza ya Akawe Comedy ufite subscribe like share and comment we love you